Yo, my people from Star TV, my people from Burundi, Africa, East Africa, ndetse no kwisi yose. I'm Starboy the sheep, the lion in the jungle. I like support everybody in our country. I love you too if you love me. If you don't, I don't care for that. Support my job only. You see me, the lion, Mr. Recorder, Mr. Meat, Mr. Kimararungu, Loving Town, Ubeshi, umukozi wo munzu, Mr. Fashara Fashijwe, Mr. Ubeshi, King of Ladies, Mr. Dollar Boy, neza na neza. Egeri ino cameraman bita mu Ngagara. Turano mu Ngagara, ahantu bita kuri Avenue Buconyori, bani bakugonje. Avenue Buconyori neza na neza ahantu bita Ozone Galaxy, neza na neza ikibanza kimeze neza cyane. Ikibanza kigiye kuberamwo ibidasanzwe. Murabizi nka Starboy the sheep bamwe barabara ntibakugonge my brother. Urabizi ko nka Starboy the sheep mba nifuza kubereka evenement yose ukuntu yagenze, uburyo yagenze. Icyatuzanye hano ni byinshi bitandukanye ariko kandi nabemereye yuko ikintu cyose kiri bube hano. Umuntu wese aza kuza w'umustar muri cinema, haba muri music, mu bwa Star TV muraza kumubona, turaza kumuganiriza kwanza, tuza kumanza kwakira abantu uburyo binci. Mu buryo bwiyaguye muraza kubibona. Cameraman twegere hajya kumbure dushobora kubereka kumbure cyatuzanye hano. Cyatuzanye hano ni byinshi byatuzanye. Ini Star TV 257 kora sabone kumbure uzurabona inkuru nyinshi zitandukanye kuri no rubuga, uzurabona makuru menshi atandukanye. Nicira munda ugerageje kuraba ino cover iriko mimimire, ndabona bita Kado, ndabona Mr. Khan, ndabona no mubebe ari hano. Ndabona na mimimire yari hari anya aho bibera ni hano mu Ngagara quartier set. Nkaba ndimwe muri sponsor Star TV 257 tuba duhari nyene murabizi. Nicira munda nico kibanza turimwo Ozone ariko ibyatuzanye nicira munda ni zimwe muri filme n'ubunoga yuko ziza kuransa uno munsi BMT Buja featuring iyo nayo nsi turabahamagarire kuri no lancement aho ngira ndabazanire buri kintu cyose nza gushishira hano kuri no television arinya ariyo Star TV. Buri muntu wese azakuboneka muri kino kibanza muraza kumubona. Ni mubizi none ndi ku kazi, iyo tugeze muri kano kazi ushaka kunyite ndi ku kazi canke munyakazi byose ntacyo bitwaye. Si mubizi none cameraman twegera imbere. Murabizi rero nanakimwe je mba ndi mu kazi murabizi banyita Mr. ndi ku kazi canke munyakazi. Neza na neza turi mu kibanza rero kigira kiberemo lancement officiel. Urabona ko abantu batanguye kuza baberewe bameze fresh, bari gado barategereje cira munda. Ni filme igiye kuransa hano ariko kandi izaca kuruga rwa Mimimire official. Hama naje nka Star TV murabona ko hari abantu baberewe. Ndabona mu mbogare nga abo mwita Ives. Mambo vipi? Uko fresh? Uberewe none cyane. Kabisa. Tuje muri lancement officiel ya film. Ariko kandi urumwe mu bantu nubwo yuko basanzwe bikorera twabo. Hagura umukinyi wa cinema. Ko ndakoze nibaza yuko twahasorinze. My brother, uyu muntu ni wazi kuno nahasorinze ntarakora bino nikorera amabido y'amazi. Hakura muntu zenya bagire unye yatwara ikiduga gitwaye ibintu by'amazi by'amakinju. Starboy naba nambaye nk'isarubete yoke nari nk'umukozi muto cyane nije nakura y'amabido ngira gutyo. Nurahibuka mwe twakunda kujya umbonye ubona gutyo safi sana umeze neza arahezagiye je ndashima Imana. Uno musuje muri filme ariko kandi ntusanga uri umukinyi wa filme kubera ko wagaragaye hano je kumushigikira nko muri Neza family. Yego no muntu wacu katumukunda kabisa muramukunda cyane. Iyo wumvise Mireye wumva iki? Mireye numva ikintu gikomeye kuko n'umuntu ayitinze mu Burundi cyane nawe urabizi. Tuje kuvy'umutima we agaragara gute iyo wumvise umuntu nka Mireye? Mireye ni umuntu afite umutima w'urukundo, umuntu ameze neza cyane kabisa, ni umuntu kwanza akundana arafashanya. Sinzi kuno muvuga ararenze wazanaye na madam ali mu nzira ikara kabisa. Iyo ko Mr. Recorder, Mr. the sheep, the lion in the jungle, turi mu kibanza kumbe tuko turagaragaza tubereka abantu bamaze gushika muri kino kibanza. Bisigura ko no munsi Mimimire ntaza gutamba yirorera. Urabona ko hari abantu benshi cyane, abantu bamaze gushika bariko baraza kandi no kwinjira na amafaranga. Bisigura ko bano bantu baje nabantu bamukunda. Tumenyereye amasho y'abaririmbyi atandukanye niyo barihisha ku miryango kumbure bagatanga n'amatike, ariko no munsi turi muri cinema. Kwari kugira tujise ndabereke ikibanza kiza kuberamwe ivyo bintu aho abantu baca bahita bagenda binjira hariya. Cameraman twegere no kumbure babona ahantu abantu baza kwinjirana. Jemba ndahari The Lion in the Jungle, intare mu ishamba banahageze. Iyi ni Star TV 257
dukundane nimba unkunda kora sabone kuri Star TV kugira bikorwa bica kuri Star TV ugumu bibona ku mwanya ku mwanya. Turi hano iki ni ikibanza nakubwiye ko buri muntu wese aza kwinjira umusine yase canke akina cinema canke umaze kubona agaragara muri cinema ndaza kumuganiriza kumbure mubone ibikorwa ukuntu byatangwe n'ukuntu byagenze. Igihari gusa ni gushigikira bita Mimimire kumbure agira ashira igikorwa kidasanzwe hanze ndetse kigira kinabere n'ahantu hazimvye hanahenze ameze neza cyane. Ni Avenue Buconyori Ozone Galaxy niho turi neza na neza. Niho turi niho hagiye kubera ibikorwa byiza, ibikorwa bimeze neza cyane. Hari naho baza kwinjira nabinjira, hari abaza kuriha ariko aba invité special sinibaza ko bariha. Ariko mwe muraza kuriha ngo ndabaganirize basi. Ariko hari ukuntu ugomba gusa na Mireye hari ukuntu yambaye ipataro acamera nkuko kwiwawe. Umeze neza? Umeze neza. Bakwisa gute? Delicia. Nawe? Elion. Muri ngaha nk'abakinyi ba cinema cyangwa muri ngaha nk'abafana? Turabafana biwe. Ikintu bufana si ikintu kiba cyoroshe. Abantu bose bumva ko bofana umuntu kumbure bakabitangira ndetse bakanatanga n'inoti yo kwinjira. Haje bashizeho yuko kwinjira ari gutanga amafaranga. Kubera iki kumva ko uza gushigikira Mimimire kumbure n'amafaranga ukayatanga kugira ushobore kwinjira mu bikorwa cyiwe. Ndamukunda n'ibikorwa vyiwe. Niyo mpamvu nayarenga ngaho no yatanga. Abantu benshi bakunze kuvuga ati bamwe mu bafana baratuma abantu bakina ibikorwa bitageraho bifuza. Wowe nturi muri babafana bavuga ati umurundi asohoye reka tureke kubira batwirabira iby'abanyamahanga. Wowe uri muri babafana bavuga ati reka turabe iby'iwacu canke uraba Mimi wenyene abandi nyene ucubihorera. Oya sinda Mimi ndaraba n'ibindi bikorwa by'abandi. Yego. Ni karibu rero cyane. Murakoze cyane. Nawe gute? Kuvuga umengo sidusherizwe cyangwa urati? Ukunda cinema ariko muri we nturigera wiyumvira ko bizoshika wanje ugakina cinema. Ndayikunda cyane kubyo ikindi gihe bizashika nkayikora. Iyo ugiye gushigikira umukinyi wa cinema ushigikira umuntu ukunda cyangwa ushigikira abakinyi ba cinema bose muri rusange? Ndabashigikira bose. Bose urabakunda. Igituma ukunda Mimi ni cyahe? Nuko yigisha ibintu byubaka abantu. Nawe bikakubaka. Usanga uri umunyeshuri? Wiga mu kanga? Wisem. Uracyari muto cyane. Okay, ni karibu cyane. Yes, murabona ko n'abanyeshuri biga za Wisem baba bahari babaje gushigikira Mimimire. Iki ni kibanza cyiza cyane tuza kwakira buri muntu wese. Buri muntu wese ari muri no cinema musengere cyane bateri yanje. Musengere cyane bateri yanje ntize kuzima ibisigaye buri kimwe cyose ndaza kugira iki. Cameraman egera inubere kantu baza kwinjirana. Hariya niho baza kwinjirana baduga utarisha hariya ntujya cyangwa utari umu invité special hariya ntujayo. Nuko bimeze. Soko. Reka nabaje bari hajya hepfo barindiriye ama ibisigaye tuza kubirabira hariya. Dushigikire bavuga ati fasha warafashijwe kubera ko twese turi ngaho kubera twafashijwe. Iyo ni slogan ya Starboy the Ship, the Lion in the Jungle, Mr. Meat, Kimararungu n'izindi nani mazina menshi mwagiye muranyita. King of Ladies, Mr. Soro aza kuba ari muri kino kibanza kuva muri Burundi Film Academy, abafanira Vine n'abandi benshi batandukanye, Amede, Abeli n'abandi benshi batandukanye baza kuba bari muri kino kibanza. Bisigura ko bimwe namvuga ati fasha warafashije kubera ko twese turi ngaho kubera twafashije. Nta muntu adafashwa hano. Kiretse Imana yonyene. Imana ni ikora ivyishaka. Imana ikora ivyishaka kandi ikabikora mu mwanya umwe kandi akaba ari ibikorwa byinshi. Isi yose Imana irayikontrola, igakontrola buri kimwe cyose. Turi mu kibanza neza na neza ku umuryango winjira neza na neza haza kubera ibirori. Urabona karibu urabona ko abantu bariko bararengana bariko barinjira neza na neza berekereza muri salle uza kubera mu bikorwa byiza, ibikorwa bimeze neza cyane. Turi kumwe na Inarijera gumaga ntugegera ino bisa abantu. Yeso bakunzi ba Star TV murabona ko ni aransema twavuga. Ni aransema imeze neza cyane. Ni aransema iza kubonekamwe abakinyi ba cinema babikoze neza ndetse n'ubaki bikora neza kandi babifata nk'umwuga. Turi kumwe na Inarijera asangwa afise urubuga rwiwe rusanzwe rucako ibikorwa byinshi bitandukanye. Muramuzi? Simushasha kuri Star TV. Reka rero tumwakire umeze neza. Meze neza. Baje wambaye neza cyane. Merci. Kubera kikoza wambaye neza cyane cyane kuno munsi. Ni umunsi udasanzwe na cyane ku bakinyi ba cinema canke kuri Mimimire. Sineza cyane ariko pe nubasha urubanza gusa. Kuza hano ufise invitation canke wizanye? Ufise invitation ariko nubwo bari kuyimpana ari kwizana. Wari kucurira bijya bihumbi 10 cyo kwinjira. Canke hari VIP. Canke sponsor. Basi gushika hejuru wambari yangahe mabuca? Ayonzi
Fazia chini sasa naona vitu biko sawa. Reka rero tuvuga ati karibu cyane ntitwokubaza byinshi kubera ko ahandi ko ndakira buri muntu wese aza karibu. Uno numukinyi bamwita Inarijera muramuzi. Ameze neza cyane afise timu yiwe afise nabo bakorana akazi kiwe yagakoze nk'umwuga ndetse n'ubu aracagakora nk'umwuga bisigura ko yagakoze nk'umwuga ndetse n'ubu aracagakora nk'umwuga. Aha turi kumbure neza na neza ni kuri entrée ahinjirira abantu kumbure tuza kwakira nababwiye yuko buri muntu wese aza kuza amaze kugira icyo amaze muri no cinema ndundi canke amaze kugira icyo akoreye cinema ndundi tuza kugira icyo dukoze kumbure dushobore kumwakira tumuhe ni karibu cyane bisha neza na neza turi muri cinema ariko kandi n'abaha ama invitation harimo n'abamenyesha makuru bakomeye cyane umumenyesha makuru bita Jean Patrick Kivodo asanzwe afise n'umwana asanzwe akora no mwuga ariko kandi awukorera hanze y'igihugu ndavuga mu gihugu cya Tanzania. Turi kumwe na Jean Patrick Kivodo kuva muri RFM muramuzi mw'abamenyesha makuru no vuga abamenyesha makuru ba mbere babiri beza cyane Kivodo araza kuzamwe ariko ni ku ruhande rw'iwanje ku ruhande rwawe sinzi uko bifata. Reka nawe tumwakire kumbure tumuhe karibu hano muri kino kibanza. Kivodo vipi? Safi sana mzee. Umeze neza? Ndashima Imana cyane kandi. Yajwe ni ryarindi nyene ryo kugira. Ijwi nirihinduka nirijya nyene nikomeze niko nareze gatonya basa abakozi ba RFM. Abakunzi bisabe. Kiswahili kumubivuga. Ndugu watazamaji wa RFM, ndugu wasikilizaji wa RFM, karibu tena mara nyingine. Sahihi tuko hapa na tukishuhudia uzinduzi wa movie mpya ambao umetengenezewa na vijana wa nchini Burundi. Movie ambao ilibatizwa jina lizuri sana Chira Munda. Manake lile ambao linakusibu wewe usimweleze mwingine, usimdokeze mwenzio, hapana. Wewe bwana ongea na moyo wako, hilo neno bana liteme kwa tumbo kabisa. Bas karibu cyane Kivodo. Merci beaucoup. Uwo mwita Jean Patrick Kivodo numwe mu bamenyesha makuru navuga yuko bakomeye cyane bamaze gukora byinshi bitandukanye. Muhora mwumviriza ikiganiro ciwe kuri radio RFM. Numwe mu bamenyesha makuru bakomeye cyane mu bamenyesha makuru ndetse bazi ivyo barimwo ndetse bazi no kubikora umenga baravyonse. So uko biri kose turi mu kibanza ciza cyane, turi mu kibanza navuga yuko tuza kubura naho dukwirwa, tuza kubura naho duhagarara kubera ko hari abantu benshi baje muri kino gikorwa. Ni Mimi Mireye yashoboye gushira hanze cyangwa aza gushira hanze cinema yiwe yise Chira Munda. Urabona bigeme beza cyane bariko barinjira basa neza, ibyiza by'igihugu biriko birinjira. Murabona neza ko ari sawa, murabona yuko neza bizakomera fresh cyane, murabona yuko biza gusa neza cyane. Yo gushika mu kibanza abo kwa Nsoro bose bariko baraza. Kumeze neza? Kubereza daje none. Asante sana. Abana ba Nsoro. Sava? Umeze neza? Kuberewe none. Urarenza aba bose bava muri Burundi Film Academy. Aba bose nabaje muri kino gikorwa murabona ko ari ibintu bimeze fresh, ari ibintu byiza cyane. Dukomeza kumigwa kubera ko gikorwa kidasanzwe kirimo n'abantu benshi badasanzwe. Muze muraraba urabona ko ari abantu babaye benshi ku buryo hamwe n'ikirenge cyane kiburaho gihagarara cyane gera pembeni kugira amagarare neza. Suko none abana beza cyane murabona ko bari kwinjira mu gikorwa kidasanzwe cy'uno munsi. Igikorwa kiza kuba kitoroshe, igikorwa kimeze fresh kuva muri Burundi Film Academy bari hano kuva mu zindi novuga yuko mu zindi timu kubera ko uno munsi muri cinema hari uburyo bagiye barigabura bakavuga ati timu Amede, timu Soro, timu Nde, timu X-Ray n'abandi benshi batandukanye. Ba X-Ray bose bari hano, bari hano basasa. Amede wese ari hano, urabona ko igikorwa kirimo abantu bameze neza cyane. Amede umeze neza? Yego ni sawa. Biva kuhora. Eva kuhora. Sanzwe umukizwa? Cyane nakijijwe. Amaraso ya Yesu. Biva kuhora ibiki? Byose ibyiza byose. BMT muri mu kibanza. Uno munsi mwaje nka BMT cyane? Nka BMT ko dusanzwe yego. Muri no cinema Mimi Mireye kumbure harimo akabijya cy'uwaje. Iyi cinema yakoraniwe ko abantu benshi. Hariho BMT, hariho 257 films. Iyi ni ba X-Ray n'abarundi film. Bisibura ko ino cinema irimo ubuhanga bukomeye cyane. Yego, twayikoraniyemo turi benshi namamaza. Kino kibaye gukoranira muri cinema muri benshi cyane kuri Mimi Mireye. Tuvyitege no kubandi kumbure ntuzobona bwa buryohe bwa cinema twifuza. Yego cyane dore gukorana na Sabas marabibonye n'abandi bazaza. Umaze kuronka byinshi bitandukanye muri cinema, uramaze kuronka uburyo ubaho n'iki. Ariko kandi hariho kimwe tutarabona, turashaka kugira mariage Amede. Tuvuga ati umwuga burya warakoze iki? Mariage. Muri film ibintu bya mariage biraha.
nzobikina ntugire ikibazo. Unit 257 Films bamwita X-Ray. X-Ray ndamuzi nk'umu producteur akomeye cyane wa cinema n'imiziki yarakora production yayo kumbura agashiramwe amakara grading zijya karamu bamubona muri mu ndirimbo zitandukanye. Uno munsi uje nka 257 Films ni igiki kumbure kirimo abandi baba bazwi muri zino cinema za kabiri gatandatu. Bo muri filme turagereza gukora nyene turacagerageza suvuga ngo twaba tumaze kugera ku ntambwe tuba twifuza ariko gusa novuga yuko muri lancement ya Kiramunda ya Mimi Mireille bibaza harimo akabijya kuko harimo n'abanyamahanga bariko baraza bari bafashe indege kugira baze gushigikira baje muri lancement abanyamahanga baje muri lancement y'iresi Kiramunda Mimi Mireille 257 Films yatereye iki muri no cinema Kiramunda niyo yahinyanyuye production ni production ni X-Ray ndetse tukazitwenza bari tumenyere baje muri G5 isi ya kwa Beri n'umusi bahinduye baje wawe Mimi tunadukona kuva kera gusa umukinyi umu producer cyangwa umukinyi abafisa bati je ngine gukorana n'uyu no munsi ejo ngine kukina n'uyu ibintu nk'ibyo twitege iki nk'akabiki bo ni amakarite yiwanje benshi barazi karite ziwanje nizaziri nyene zifise ubu rero arakantu twongereyemwo ndibaza abazokurikirana filmu bazokabona thank you so much safi sana gusaza iyi ni Star TV dukomeza kubereka tubandanya twereka abantu kumbure abantu bariko baraza muri kino ikibanza gisa neza kirimo abana beza cyane kirimo abarundi kazi beza cyane kirimo n'abarundi beza cyane kubera ko nanjye ntago ndi mubi uko biri kose nibaza ko dukomeza kumigwa kubera ko ni kibanza kirimo kirazamwo abantu benshi cyane abana beza cyane urababona ushobora gushira muri cinema kabisa ukavuga ati ino cinema irarabwa ino cinema irarabika nuko bimeze muramubona giti ngaho umusaza yashatse ngo biraba ngo biva kuhoraho nituzi nayo ko ari umukizwa ariko icyo twabonye cyo nuko amedia tubwiye ko asanzwe akijijwe ariyo mpamvu bakunze kwambara ati biva kuhoraho eko mbere wosanga bagize timu ya biva kuhoraho ugasanga ntabyo tuzi ndetse n'abajejwe no vuga protocole hano sinzi aho mimi abakujo uyu mwana muramuzi ari imidirimbo babita bavuga ati indirimbo mpimbazamana bamwita Divine Right ari mu kibanza rona yambaye neza of course aranaberewe yambaye za mpuzu bavuga ati mbe tuzite gute uri indirimbo mpimbazamana hari uburyo wambara impuzu bagashobora kuvuga ati bayita shimwa Yesu bayita kunuko reka retse umwakire hano kumbure aje mu kibanza kimeze neza cyane ni lancement officiel ya filme Kiramunda ya Mimi Mireille uno musi arabonetse aragaragaye ariko asangwa n'iririmba gospel Divine Right imeze neza ego meze neza cyane amakuru y'imisi Salva miziretse ndagufatira niki nukuri murahega ndakangutse kuboneka muri kino kibanza nk'umuririmbyi aririmba gospel cyangwa indirimbo mpimbazamana bivuze iki kuri Divine Right cyangwa Divine Right afitaniye uhe mubano na Mimi Mireille Mimi Mireille ni mugenzi wanje ni inshuti yanje ni umufukanyi kandi nanje iyo ndamukeneye aranshigikira rero kumushigikira zari inshingano zanje ariko bigaragara ko berewe cyane kino gikorwa wagihaye nguvuze ingana gute kumbure biboneka ko ari impuzu nshasha kubera ko iyo ntayo nari bwakubonemo amafoto nkunze kubona ugaragaza una postinga ugerageje ukuntu kuraba ukuntu waje wambaye kino gikorwa wagihaye nguvuze ingana gute atakwa arabizi ko nanda gihaye agaciro kanini cyane nagifashe nk'urubanza kandi rukomeye usanzwe uririmba gospel muri no mwanya novuga yuko nta gikorwa kirahagaragara novuga gishasha ariko indirimbo zo zifise nyinshi cyane tukwitege hari ahanye ko uza kuducishiriza ko kumbure ndabona ko hari abantu benshi batandukanye cyane ariko kandi ibindi muzobimenya mu minsi mikeya ibyo n'indirimbo twitege after yiki ko ushobora kubona igikorwa gikomeye cyane karibu cyane bamwita Keke kuva muri RFM mugiye he ngo ngaha navuze ati ko nza ndakira abantu kimya muri no minsi mazi minsi mbona ari kumwe na Mimi Mireille nibaza ko ari we basanzwe bakorana ibikorwa cyane asangwa akora kuri RFM twakiriye Kivodo tugira twakiriye bita Keke umeze neza cyane wari umwese oya umuntu yambaye ikanzu giza ngiye yaragiye byaragiye kutunganya bisigura ko ibikorwa birabandanya uri mu kazi twitege gute kino gikorwa ku bantu bataraza kumbure cyane ku bantu baciteze bataranakibona kubera ko mwebwe hari gusanga mwarakibona ni ikorwa no tumira abantu abatarashika abanyaruke ko hari ama surprise menshi agiye atandukanye aho Mimi Mireille mushobora kumubona mu yindi shusho mutari mumenyereye ko turaza kubona Keke ariko arakina cyane urumu spectateur nyene oya Keke mumubona mu bikogo okay karibu cyane nababwiye yuko kino kibanza kiza kubonekamwe benshi batandukanye abakinyi ba cinema
uyu none Lionel ariko arantelefona nibaza ko yacerewe reka ndamwitabe bibaye ngombwa ashire opare Lionel we wacerewe je ndi mu kiganiro kandi ndagushize kuri micro za Star TV je ndi kuri micro wacerewe urabona nturashika abandi bariko barashika ingo ntacyo bitwaye yes I'm the line de Django ndi mu kibanza cyiza cyane nkuko nabivuze abakomeza kuza suko dukomeza kuumirwa kubera ko ikibanza kiko kiraronka abantu benshi batandukanye kiko kirinjira nk'abantu benshi ikibanza kiraza kuzura no kugara twugare kubera ko abantu bariko baraba benshi ku bwinshi ko baraba benshi ku bwinshi ni nasema officiel ya filme Kiramunda irimo abantu benshi batandukanye ino sinema uko numvise cyangwa amatwa asumira irimo abantu benshi cyane bagize ico bakora kumbure habaye rengana nta kibazo kose kumbure habaye gukorana hagati yabo BM tigakorana n'aba bagakorana na 257 films ugasanga kumbure igikorwa kimwe kirimo abantu benshi batandukanye bisigura ko ingufu z'abantu benshi zagiye hamwe zimaze kuja hamwe zisohora igikorwa bisekera mu nda igikorwa cyiza cyane igikorwa kidasanzwe ziza kubona kumbure nk'abakinyi bose muri rusange usangwe tuzi muri filme usangwe tuzi muri cinema yo nita The Lion de Django ndi kumwe no bita Lionel mnamuzi umwe mu bakinyi bakinye kuva kera zino cinema abantu b'Imana batibagira gusoma bene ndavyi foundation nivyo gufasha nabonye ufisemo n'abana beza cyane ndabari yafanze hari umukobwa uri nabonye mufisemo umukobwa uri hanyu uri ni sawa neza na neza wamaze gushika mu kibanza ushitse hano nka mwene ndavyi canke ushitse hano nk'umukinyi wa cinema batumiye kwa bene ndavyi foundation ariko kandi usanga uri umukinyi wa film erekana soro naingi soro nawe bakaba barinjiye ariko bana abantu barancanze binjiye nk'abasirikare so bene ndavyi ariko ukabusanga uri umukinyi wa cinema uno munsi kavuze yuko wagaragaye ngaha mwene ndavyi wagaragaye nka mwene ndavyi cyangwa wagaragaye nk'umukinyi wa cinema nahagaraye kuko nta bandi umukinyi wa filme ntabwo nabandi muri bene ndavyi uri ngaha nk'umukinyi wa cinema cyangwa uri muri vyose aho kandi wacerewe ibyo bintu byo kuzurana telefone wacerewe mani ntumbeshe ntabwo nacerewe vugisha ukuri ariko kandi gucegwa nimimire kuri Lionel avuze iki n'umuntu uki kuri umuntu muzima sana n'inshuti yanje n'umugenzi n'umukorege ushitse ngaha kubera iki ikikuzanye hano n'igiki muri rusange turekane n'ivyo kubura umuginyi wa cinema cyangwa uri mwene ndavyi kubera nkunda filme ndundi hari cyo watereyemo kumbure muri no cinema ko nabonye ari harimo abantu benshi batandukanye bagiye baragira icyo bakoze bana nashitse ngaha no guterera nabwo nyene oya mu buryo bwo kuyiproducer cyane gukina ntabwo nayigaragaye kwera ako kandi ku rubuga rwawe tubona umenga ntibimeze neza sinzi ko hari igikorwa kira gisohoke vuba Imana imbere kandi ruka kuri manager wanje sinzi yo vyahereye amakuru utagira sigaye mbana na Titi nagenda bivuge kuri micro nagenda bivuge agomeza fresh neza unajisikia tu sawa safi niko sawa hanza rufise nanyo tufise kikuza nyine kwa ndaba hose mindukire barambona abanzi baranzi ariko urambona je ko ariko urambona je ko ndimo muri sponsor erega birazana bandahari mbona gute kwiki cyangwe uko nambara erega mani wese gabura amahera no kutayemera gusa injira batwinjiza haje bacha babinjiza bose muri kumwe ndabona no kubera umukristo Abel nabo bamaze gushika mu kibanza urabona ko Abel ndo yaberewe neza cyane yambaye costume giza cyane ugerageje kugenda haje urabona madami we nawene yaje ndetse n'ikibondo cyabo novuga yuko imfura yabo nayo yamaze gushika mu kibanza ndetse bose baraberewe muri rusange tuba duhari iki mu Abel tuba duhari Abel sava karibu cyane Ego umeze neza ego meze neza uraberewe za dance
Abakozi nabibonye nkiri hariya ndavuga ati no costume zimwe tumenyere. Nizo amenyere. Umeze neza ariko. Umeze neza. Ino sinema igiye kugaragara hano urumwe mu bantu bafashije Mimire na cyane muri production G5 production uno munsi murimo mu bakoze production yino Kiramunda. Production si twebwe. Production si mwebwe. Ariko hari cyo mwatereye nk'abakinyi basinye. Nishobora. Tunagushimira cyane. Asante sana. Karibu cyane. Yesi abakozi ba Star TV naho turi kumwe n'uwo bita Mabuja. Umeze neza? Uraho neza. Twari dukomboranye. Waranyase. Ndabibwiye n'abakunzi bawe. Baje wewe uraberewe cyane. Urakoze cyane. Nawe ariko ntabwo. Ibisi bya bindi tumenyereye. Oya. Urakoze cyane. Karibu cyane ariko. Nitwa kuvugisha byinshi iyi ni team Aben Duayo muramuzi umwe mu bakinyi ba cinema bakinye kuva kera ndetse hari n'abantu benshi bigiye kuri we hari n'abantu benshi yafashije muri runo rugendo rwa cinema uwo mwanya ari mu kibanza yamaze gushika yaje gushigikira bita Mimi Mireye ni Kiramunda igiye kugaragara murabona ko baberewe cyane asa neza ameze neza ndetse ntibihabonye urabona ko n'imfura yabo imeze neza cyane arambaye neza araberewe ndetse n'abandi basanzwe bari kumwe muri team n'usanzwe akora ibyo bita production muri G5 nawe narahari ikibanza cyiza cyane nababwiye yuko aza kugaragara abakinyi ba cinema benshi bakomeye cyane ndetse bamaze kubaka rino zina muri cinema nabona n'abandi basaza hariya anye kumbure nabone reka nabone ndabegere gato cyane aba nabo n'abasaza vipi mumeze neza umujeri wanje yanyegeye umeze neza karibu cyane aba nabo bamaze gushika mu kibanza hajyanye kumbure tuvuga n'urubuga bakunze kubakurikirana Major TV murababona abandi b'abahungu twama dukorana Major TV nabo bafise amasinema menshi atandukanye brother Nyachi uko fresh soga nizera nawe ni sawa manje sawa umeze neza wewe vyadanje muri Major biba bisa neza nuko babagaburira abo nabo muri Major TV murabazi twama dukorana cyane kuri Star TV twama dukorana ibiganiro byinshi bitandukanye nabo bamaze gushika mu kibanza kino kibanza kiza kuba kirimo abantu benshi batandukanye mwabibonye ndamubona Mabuja hariya aragiye kuva muri Gihuhusi Entertainment nawe yamaze gushika mu kibanza cameraman maji kwiragenda neza urarabo yifatire na hariya nivyo byiza cyane n'abana bakiri bato baje kuraba kumbure bino bikogwa canke bino birori bigiye kuba muri kino kibanza cyiza cyane abanyi bavukana n'uwo bita Mimi Mireye aba bavukana n'uwo bita Mimi Mireye nabo bamaze gushika mu kibanza urabona ko basa barasa na Mimi Mireye ucubibona basango bavukana aba ni batonya biwe ikibanza kirimo abantu benshi cyane nababwiye ko kiza kuva muri Gihuhusi Entertainment Yes, kuva muri Gihuhusi Entertainment turi kumwe n'umwe mu ba sister uvuga yuko babikora neza cyane ndetse banakina neza cyane kwidondora duca dusa n'abakwakira je nitwa Shimirimana Mediatrice banyita Mesho ni Mesho agaragaye muri kino kibanza ariko umubosi wawe yashitse imbere yawe aba boss bashimbe baba baguhana siniba tubanye neza uje kubutumire kubera ko usanga uri umugenyi wa cinema kumva ko uri nk'ubutumire bwa mugenzi wawe kumurukana buzamwo bivuze iki kuri Mesho ni ibintu byiteka cyane gushigikira umukinyi nkatwe kubera nivyo bitugize nico civugo gufashanya gushigikirana kandi bihiteka n'umukinyi arafite courage ndetse ni na cinema muheruka gushira ahagaragara yaronse ama views uruta ibindi byose byaciye kuri Gihuhusi Entertainment mwari kumwe na Mimi koko warabonye Mimi ko ari cyo yaterereye muri ya cinema yanyu shanke ni nguvu zanyu mwebwe muri rusange oya yaraterereye nawe byose twagiye hamwe byose bica bigenda neza kabisa ndumva kubera yabashigikiye namwe maje kumushigikira nka Gihuhusi Entertainment neza cyane haribo cyane rero mu mabari sidukundanye none abakozi ba Star TV tuba duhari tuko turagerageza kwakira abantu bamwe mu bantu babakinyi ba cinema bariko barakina cinema neza cyane n'ababitanguye kuva kera gushika kuri no munsi bagikina bose tuko turagerageza kugira ico dushoboye kugira dushobore kubakira mu kibanza kumbure mu kanya turaza kwinjira zene tubereke iyo abantu tuko turabakirira iyo abantu bariko barinjira tubereke iyo bari mu buryo bugaragara ndetse bwiyaguye kubera ko ngaha mbona ndi jenyene suko none Star TV urabona ko ingo abakunzi ba Star TV urabona ko Mimi Mireye yamaze gushika mu kibanza yamaze gushika mu kibanza so watuzanye yamaze kuhagera mu kibanza nyene cyiza cyane kibanza gisa neza mwabonye ko kirimo abantu benshi batandukanye asante ari mwino gari ngo bita Mimi
amaze gushika mu kibanza nkuko mubibona uwatumye tuza hano watumye umunsi uno munsi umera neza cyane ku bakinyi ba sinema kubera ko iyo habaye ikintu nk'iki abakinyi ba sinema baraza bagahurira ahantu hamwe baraza bagahura kumbure bakaganira bya bikorwa byiza bakanabiganiraho kumbure ibikorwa bishobora kubashikana ku iterambere na cyane muri sinema murabizi ko aba ari ibintu bya fresh shaka umurabo ubujagira yururuke ubujagira sohoke simubone yazire no mu modoka nziza ariko kandi mu rumenga ni shasha hari ukuntu usanga ari we yakivyitsemo kimya kimyo gasanga ni yiwe tutabizi kwera ko beno misi abakinyi ba sinema benshi hari ukuntu bagiye baragura amamodokari buke buke gahoro gahoro ugasanga ibintu byagenze neza cyane asa neza cyane turacamurabira mu biyo cyamurabira mu biyo by'imodoka tuzi ari inyuma ngo yicaye bande ariko kandi nibaza ko tuza kubabona urabona ko atishari wenyine kabisa uyo bamwita Mihosho umwe mu bantu novuga yuko bazi ivyo barimwo na cyane cyane mu gutegura ibintu nyebi umwe mu bantu novuga ko bazi ivyo barimwo niwe yamaye n'izina bita The Lion in the Jungle ujya mu tipure yambaye costume ariko arugurira Mimi aba nabo nituza bari bo tubona ari gari nyene iri kuza kimya ariko indani naho ndabona hari abandi bantu nibaza ko nabari mu bagize ino sinema kumbure nabone bagira binjire nuko tuva ngaho ari uko basohotse tuva ngaho ari uko basohotse buriye hariya hejuru tuba duhari iki ni igikorwa novuga yuko kidasanzwe nkuko nababwiye ati ntegereza kubereka uburyo bagiye barinjira buri umwe wese uburyo yagiye araboneka muri kino kibanza uburyo yagiye aragaragara uburyo yaraberewe uburyo yarameze fresh kumbure bishore kubereka buri kimwe cyose ukuntu cyagiye kiragenda ni sinema novuga yuko kenshi kera bavuga ati birasanzwe ariko no munsi novuga ko bidasanzwe kubera ko basigaye bakorera amaransima officiel mu masare azimvye masare nyene baba batanze agatuburutse nabonye ari inyuma ndabona umuntu bita Kadora Ver cyari inyuma ndamubona mu igari hari inyuma niyo yicaye ari kumwe n'abandi sindababona neza ariko uko biri kose nibaza ko baruruka tu ndabona uwo bita Chris muri no gari ari inyuma sindabona fresh ariko ndabona hari abantu tu gusa baruruka gusa turababona suko nababwiye none tuba turi mu kazi The Lion in the Jungle bandi mu kazi kose kumbure kugira ibintu bishoboye kugenda neza cyane amanze mbike neza pochette y'ama microphone bibaza ko barindiriye kumbura abandi bashobore gushika ngira bashobore kwinjirira icyarimwe ari kwitera akantu kaga sinzi ko kwitera ga press y'umukimya kimya kugira injira moto Kado arasohotse mama Kado unaona stile yake kwanza una kitoto Burundian girls so buri kintu cyose urabona ko kimeze neza cyane uriya bamwita Kadora Ver urabona ko yambaye neza asa neza cyane yari mu ngendesho arisanzwe irimo bita Mimimire Kado raberewe usa neza ubundi mumaza nkizi wambaye kuno yego ndasira bwa mbere wikora akantu ku bukwe bwawe shabibaza nawe message ku bantu n'umukumbure babandirirangije kariya muri sare karibu cyane mwakoze kuza muri team muri Rasma officiel ya Kiramunda Kiramunda ryoshye apana sanse aje wari umuki wari umugore w'umuntu cyangwa wari umuntu byose wamwita Mimire niwe yateguye bino bintu ariko kandi urabona ko tago turavugana no bita Kadora Ver nawe asanzwe ari muri no cinema egera kugira ufate image ya kumbura urabona ko baberewe bameze fresh basa neza cyane bambaye n'ama costume ariko sinzi ko baza kuzitahana ukuntu zirenze mpava ndazibaka so murabona reko ari ibintu bimeze fresh uyu bamwitaronera mutona ariko reka ngene ndamukozemwo umeze neza Yesu ashimwe umeze neza by the way numva ntogera ntakubwiye kuberewe cyane ino filime novuga ko Timon Ramutoni hari cyo yakoze muri no Kiramunda hari cyo mwaterereyemo sivyo ko ari filime ya My Sister nabi uno munsi ufise team kera wahoroza uri wenyene wiherekeje ariko uno munsi ufise team iterambere ryarabaye ni kwimanigira neza tuno dupira twanditse ko gute never give up move Timon Ramutoni karibu cyane
Yes ni team on na mutone urabona ko baberewe cyane bambaye hejuru ivyera hasi bakaca bambara ivyirabura no hejuru agashira ko amakofero meza cyane kumbure nibaza yuko barondeye mu design wa mbere mwiza kumbura abakorera ibintu by'amateka turacyari muri cya kibanza nyene turindiye Mimi asohoka ariko arasenga baje ariko arasenga bamwita Mimi rero urabona ko numwe mu bantu bagaragaza Santine Maisha sinyamugusinya ni sawa bamwita Sandrine Kamikazi umwe mu bantu bakinyamareresi kuva kera ndetse asangwa asora indirimbo mpimbaza amana mwamubona uriya yambaye jaune mwerekane neza uriya yambaye jaune agiye nubwo adushisa ariko ntaza kuducika muri sale bamwita Kamikazi Sandrine umwe mu bantu basangwa baririmba indirimbo mpimbaza amana nawe yashitse muri kino kibanza nababwiye ko iki kibanza kirimo abantu benshi cyane kirimo abantu benshi cyane kumbure baje gushigikira ibikorwa bya Mimi Mire ndabona na papa wa maradiyo papa wa mateleviziyo RTNB nawe ne yamaze gushika hano bashitse mu kibanza abantu twubaha cyane umuntu wese akora no mwuga yawukoze kubera ko RTNB bawukoze yabikoze kubera ko bo babikoze twigira rero kuri bo nibo batwigishije bine Bari hafi bakoresha